Muy buenos días. Mwaramutse neza bakundwa bene data n'inshuti zanje muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga. Tuyage ku ijambo ry'Imana, tuyage no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Tuza kuba turiko turayaga ku cigwa cyitwa ibanga ry'igicaniro cy'umuringa, arico gicaniro dusanga mu ngoro yubatswe na Mose, tukagisanga no mu ngoro yubatswe na Salomo. Mu kigabane cya 27 mu gitabo cyo Kuvayo, guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 8 haravuga hati: Imana yabariye Mose iti, kandi uzubaze igicaniro mu giti cy'umushita, uburebure bwacyo bube amatambwe 5 y'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bube 5 nyene. Icyo gicaniro kize kingane impande zose, kandi uburebure bwacyo bw'igihagararo buze bube amatambwe 3 ku nkokora zacyo uko ari 4. Uzugihe amahembe, ayo mahembe yacyo azabazirwe kuri cyo abe kimwe nacyo, uheze ucomeke kw'imiringa, kandi uzugicurire inzabye zo kuyoreramwo umunyota wacyo n'ibintu byo kuwuyoza bo n'imibehe yacyo n'ibyo kokoza inyama n'ibyo kurahuza. Ibyo bintu byacyo byose ubicure mu miringa. Uzugicurire ikintu cy'insobane kimeze bwa rusenga, ugicuze mu miringa, kandi icyo kintu kimeze nk'urusenga uzugitereke kw'ibigombo 4 ku nkokora zacyo uko ari 4, ubicuze mu miringa, ugishyire munsi y'igikugigwa gikikuje icyo gicaniro kugira ngo gihere hasi kigarukire ahacagatije icyo gicaniro nyene. Kandi uzubazire icyo gicaniro iminiho, iyo miniho uyibaze mu giti cy'umushita, uyomeke kw'imiringa. Iyo miniho yacyo ize yingizwe muri ivyo bigombo, ibe mu mbavu zacyo zompi mu kukirerura. Uzukibaze mu mbaho, ukigire igisamare nk'uko vyerekewe kuri uyu musozi, azabe ariko bakibaza. Ese Imana yoha umugisha ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo, kandi ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Iki gicaniro cy'umuringa cyashigwa mu kibanza cyo hanze cy'ingoro yubatswe na Mose, ndetse no mu ngoro yubatswe na Salomo hashigwa igicaniro cy'umuringa. No muri iyo ngoro yubatswe na Salomo cyari kiri mu kibanza cyo hanze. Kandi umuringa ushushanya igihano cy'Imana, kandi nicyo gituma hariya mu kibanza cyo hanze ikimazi cyoshejwe igikoko cyazanwa n'abantu, icyo bazana kugira ngo bagishikanire Imana ku bw'ibyaha byabo, cyashigwa ngaho mu kibanza cyo hanze. Amaboko y'umunyabyaha yayagereka ku mutwe w'icyo gikoko, nuko akaturira ibyaha vyiwe kuri icyo gikoko. Ashize amaboko yiwe ku mutwe w'icyo gikoko, kandi ibyaha vy'uwo muntu vyaba bishyizwe muri icyo gikoko, kandi kubera ko ingero y'icyaha ari urupfu, nuko rero icyo gikoko cyategerezwa guca gipfa, aricyo cyaba cyageretswe ko, cyaremetswe ko ibicumuro vy'uwo muntu. Ubwo nibwo bwari bwo buryo bwo kwegera Imana. Umuntu yategerezwa kuza avuye hanze, nuko agashika azanye igikoko ciwe kugira ngo yegere Imana, kuko umuntu ntiyoshobora kwegera Imana afise ivyaha. Ategerezwa kubanza kwezwa ivyaha vyiwe akabikugwako.
nuko rero uburyo Imana yari yagenye yashizeho ku bwoko bw'Abaheburayo, murabona bwari ubwo buryo buciye bugufi, ariko bufise insiguro ifise ikishushanya, ariyo yari kuzoshikirizwa mu mukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Nuko rero murabona umuntu amaze kwatura ibyaha vyiwe, amaboko yiwe yayashize ku mutwe w'igikoko, aho ibyaha vy'uwo muntu vyaba biri kuri ico gikoko, kandi kubera ko ingero y'icaha ari urupfu, ninde yategerezwa gupfa? Ico gikoko nico caca gipfa, cyaratangwa nk'ikimazi. Igihano c'Imana cyaraheza kikaza kikagwa kuri ico gikoko, ntikigwe ku muntu. Nuko rero ico gikoko cyategerezwa gupfa, cyari umusubirizi, cyajya mu gishingo cy'uwo muntu, kuko ivyo vyari ko bishushanya Kristo, ari we musubirizi wacu utugira mu gishingo. We niwe kimazi cyacu, niwe kimazi coshejwe, niwe yishize ku ibyaha byacu. Nuko rero ico gikoko cyaratangwa nk'ikimazi, gutyo kigashigwa ku gicaniro cy'umuringa, kandi aho niho cyaturirirwa ico gikoko. Nuko ubu naho Kristo umukundwa, umucunguzi wacu, yishize ku ibyaha byacu, kandi yapfiriye ku musaraba Karuvariyo, yatanzwe nk'ikimazi ngaho, atangirwa ku musaraba Karuvariyo. Nimurabe ingene ishusho n'urugero vyari ko vyerekanirwa hariya mu kibanza cyo hanze, aho igikoko cyatangwa nk'ikimazi, nuko mu nyuma kigashigwa ku gicaniro cy'umuringa kigaturirwa. Nuko rero ubu ivyo vyashikirijwe muri Yesu Kristo igihe yapfira ku musaraba Karuvariyo, we akishira ku ibyaha byacu. Kandi iyo umuntu yemeye akizera Kristo nk'umucunguzi wiwe, haba habaye iki mu muntu? aba ariko arinjira aciye hanze mu nzu y'Imana, yinjirira mu irembo mu rugi ariko Kristo, akemera akakira Kristo nk'umucunguzi wiwe, akaturira ibyaha vyiwe Kristo, aba ariko aravyaturira ku kimazi, ku mwagazi w'intama wa Pasika, ariko aravyaturira ku mwagazi w'intama wa Pasika, ikaba ari n'isuguru, ari we Kristo impongano yacu. Nuko rero ibyaha vyacu tuba tubikuweko, nuko bikaja kuri Kristo ikimazi, kandi gutyo turaheza tukaba bidegembya, ibyaha bikatuvako, kuko amaraso ya Kristo atwoza icyaha cyose. Ikimazi cyatangiwe ku musaraba Karuvariyo cyadukuye ko ibyaha vyacu, ariko mwibuke yuko hategerezwa kuba kuvyatura, kuko umuntu yizeresha umutima akaronka ukugororoka, mu kwaturisha akanwa naho akaronka agakiza. Nico gituma twaturira Kristo, kandi tukaturira ku kimazi ciwe cyo ku musaraba Karuvariyo, tukahaturira ibyaha vyacu. Nukuvuga yuko dufise ikimazi c'ivyaha, aricyo cyashizwe mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana, kugira ngo twinjire mu nzu y'Imana. Nuko rero nimuraba umugisha uhambaye cyane uwashushanyirijwe hariya mu gikoko, aricyo cyatangwa nk'ikimazi ku bw'icyaha cy'umuntu, umuntu yaturiye ibyaha vyiwe kuri icyo gikoko. Nuko rero nimuraba ingene icyo gikoko cyajya mu gishingo cya buri muntu, nuko ubu naho natwe umusubirizi wacu utubwira mu gishingo n'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana kuri cyaha cy'abari mu isi, kandi we niwe igihano cy'Imana cyaje ku bw'ivyo umuringa ushushanya igihano cy'Imana. Nuko rero igihano cy'Imana cyose cyaguye ku musubirizi wacu, umukundo wacu Mwami Yesu Kristo, kandi kimazi ciwe gihinduka ukuri iyo umuntu amwakiriye nk'umucunguzi wiwe, yinjiriye mu rugi ariko Kristo, akinjirira mu rugi mu nzu y'Imana mu kibanza cyo hanze, akakira Kristo nk'umucunguzi wiwe, akoza ibyaha vyiwe mu maraso ya Kristo, nuko agaheza akaba ibyaha bikaba bimuvuyeko, gutyo akaronka mpwemu wa Kristo. Uko rero niko haboneka ukuvuka ubugira kabiri k'umuntu.
nuko rero nimurabe ingene ibyo byose byari bishushanirijwe hariya mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe n'umwami Salomo. Kristo niwe muntu yakiriye igihano cy'Imana acishirako. Kubera iki? Kuko ibyaha byacu we yarabyishizeko. Ni nk'uko igikoko cy'ikimazi nacyo cyakira ibyaha by'umuntu, nuko kikaba umusubirizi kikaja mu gishingo cy'uwo muntu. Gutyo umusubirizi wacu natwe ni umukundo wacu Mwami Yesu Kristo, niwe kimazi cy'ibyaha byacu, nuwishize ko ibyaha byacu kandi yakiriye igihano cy'Imana acishirako, kuko ingero y'icyaha n'urupfu. Icyo nicyo gituma we yategerejwe gupfa, kandi yaramanutse n'ikuzimu aho twebwe twategerezwa kuja bitewe n'ibyaha, ariko we wamaze kwishira ko ibyaha byacu yategerejwe gupfa aja ikuzimu, ariko aho yaraharonkeye intsinzi. Kandi Imana ihabwa icubahiro ishimwe kuba yararonse intsinzi nk'uko iyo ntsinzi yari yaravugishijwe. Nuko mu nyuma yarasohotse avayo, asohokana imfunguzo z'ikuzimu n'iz'urupfu. Nicyo gituma yashoboye kuva ikuzimu, kuko yaratse imfunguzo za kuzimu na rupfu. Sekibi ari we yari afise ubwami bw'urupfu n'ubwa kuzimu, ariko guhera aho ukabandanya Sekibi yatakaje izo mfunguzo. Nuko rero mu nyuma Kristo yarazutse, kandi hanyuma azozura abo bose bapfuye bizera Kristo bagiye, kuko we afise imfunguzo za kuzimu na rupfu. Icyo nicyo gituma kandi azoshobora no gukura ikuzimu. Mu kuzuka kugira kabiri abo bose bari ikuzimu kugira ngo abacire urubanza mu rubanza rwa nyuma, kuko afise imfunguzo z'ikuzimu n'iz'urupfu. Ni ukuvuga yuko azoshobora gukura ikuzimu uwo yipfuza wese, akamuzura kugira ngo amujyane imbere y'urubanza rwo ku ntebe yera. Nuko rero turashobora kubona umukunda wacu umucunguzi Yesu Kristo uwo ari we. Niwe muntu ngirakamaro cyane uwo muri kahise kose k'ibiremwa abantu, kandi niwe muntu ngirakamaro cyane uwo mu ijuru. Niwe muntu ngirakamaro cyane uwo mu ijuru no ku isi, kuko we ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Ya Mana yo nyene ubwayo yigize umuntu, yiha umubiri, iba hagati mu biremwa abantu, kandi yagiye mu kibanza cyacu, aba nk'umusubirizi wacu, atugira mu gishingo kugira ngo we arihe ikiguzi cy'ubucunguzi, kandi kugira ngo arihe ku bwacu, arihe ku bw'ibicumuro byacu. Ni ukuvuga ingero y'icyaha n'urupfu, ariko rwaje kuri we kugira ngo twebwe dushobore kuronka ubugingo buhoraho budashira. Nuko rero nimurabe ingene ibyo byose byari bishushanirijwe hariya mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo. Nuko rero ubu mu bijyanye n'inzu y'Imana, ingoro y'Imana yo mu ijuru, ariyo yashushanyirijwe mu ngoro ya Salomo no mu ngoro canke ihema ryubatswe na Mose. Mu ngoro y'Imana yo mu ijuru turafise ikibanza cyo hanze, ikibanza cy'ahera n'ikibanza cy'ahera cyane. Nuko rero ikibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana, ikibanza cyo hanze cy'ingoro y'Imana ni guhera kuri Adamu kugushika kuri Kristo. Aho hari ko haba ukubakwa k'ikibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana, kandi icyo nicyo gituma ukuza kwa mbere kwa Kristo kwashikirijwe mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana. Kandi ngaha kuri uyu mubumbe w'isi naho ni ikibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana. Nicyo gituma Kristo yategereje gupfira ngaha ku isi, nk'uko byari byaramaze kugenwa n'Imana uhereye isi itararemwa. Ni ukuvuga yuko twebwe turiko turaba ngaha ku isi, turiko turaba mu kibanza cyo hanze, aho twakiririye Kristo nk'umucunguzi wacu. Kandi mu nyuma tumaze kuronka kuvuka kugira kabiri, aho twashitse mu kibanza cy'ahera cy'inzu y'Imana, ariho mu buringanire bwa gatandatu. Aho niho twaronkeye umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu.
nuko rero murabona naho turiko turaba ngaha ku isi mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana turafise ikintu kiduhagarariye mu kibanza cy'ahera cy'inzu y'Imana no kuvuga mu buringanire bwa gatandatu uwo n'umubiri wacu wa teofaniya kandi vuba twebwe tugiye guhindurwa bapfuye bizeye Kristo nabo bazozukira mu mibiri ihoraho kandi tuzoheza tujanwe mu nzu y'Imana mu gice cy'ikibanza ngirakamaro cyane cy'inzu y'Imana kugira ngo tuje mu birori bihambaye by'ubukwe bw'umwangazi w'intama. Ariko murabona twategereje kubanza kuza kuba ngaha mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana, gutyo turamenya uwutubwira mu gishingo ari we mwami wacu Yesu Kristo, niwe musubirizi wacu, niwe yishize ko ibyaha byacu apfira ku musaraba Karuvariyo. Ibyo ni navyo nyene byabera mu kibanza cyo hanze hariya igihe haba hatanzwe ikimazi, igikoko gitanzwe nk'ikimazi kigatangwa mu kibanza cy'umunyavyaha, ari we yaturira ibyaha vyiwe kuri ico gikoko. Nuko rero ibyaha by'uwo muntu byaba bigiye kuri ico gikoko kandi umuntu yaca aba akuwe ko ibyaha vyiwe, nuko rero ntiyategerezwa gupfa. Nuko rero ninde yategerezwa gupfa? Uwategerezwa gupfa yaba ari umusubirizi w'uwo muntu, ico gikoko kimusubiriye mu gishingo kigapfa bitumwe n'ibyaha vy'uwo muntu. Nuko rero ico gikoko cyategerezwa kimaze gutangwa nk'ikimazi, cyategerezwa gushigwa ku gicaniro cy'umuringa aho cyaturirirwa. Nuko rero murabona ingene ivyo vyose vyari ishusho, urugero rwa Kristo igihe yapfira ku musaraba Karuvariyo. Gutyo kuri we hakaza igihano c'Imana. Umuringa ushushanya igihano c'Imana. Ni nacyo gituma kandi n'inzoka iyo Mose yamanitse mu bugaragwa yari icuzwe mu muringa, kandi umuntu wese yaba ariwe canke akomowe n'inzoka z'ubumara yaba aciriwe urubanza rwo gupfa. Ariko gusa umuntu ahanze amaso yitegereje iyo nzoka icuzwe mu muringa imanitswe, yacaronka gukira kwiwe. No kuvuga yuko yaca kiragakira uko kuribwa n'izo nzoka. Kandi ivyo ni ishusho n'urugero bishushanya Kristo, ari we yamanitswe ku musaraba Karuvariyo, uwo igihano c'Imana cajeko. Nuko rero inzoka icuzwe mu muringa mu bugaragwa yashushanya urubanza rw'Imana ruciwe, kandi icyaha kimaze gucigwa urubanza, ivyo vyabaye kuri Kristo, ari we yamanitswe hariya ku musozi Karuvariyo. ni ukuvuga muri kiriya kibanza yamanitswe ku musaraba. Umwana w'umuntu yaramanitswe nk'uko Mose nawe yamanitse inzoka mu bugaragwa. Nuko rero iyo umuntu yaba yitegereje iyo nzoka, haca habiki ibyaha by'uwo muntu byaba vyimuriwe kuri iyo nzoka icuzwe mu muringa. Nuko iyo nzoka imanitswe yabirika irashushanya yuko icyaha cyamaze gucibwa urubanza, kandi ko igihano cyamaze gushika kuri iyo nzoka icuzwe mu muringa, ariyo yashushanya Yesu Kristo umucunguzi wacu, ari we yari kuzomanikwa nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa. Icyo nicyo gituma Kristo yakoresheje iki cyanditswe avuga ati nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Kandi yaramanitswe, yaravambwe ku musaraba Karuvariyo. Nuko gutyo nk'uko buri muntu yaba akomowe n'inzoka z'ubumara, ari byo vyashushanya icyaha cy'ubumara, aricyo rupfu ku kiremwa muntu. Umuntu yitegereje iyo nzoka yaba akize ubumara bw'inzoka. Nuko rero umuntu yacakira ugukomogwa kwa Sekibi, akomowe n'icyaha, kuko Sekibi nawe yashushanijwe mu nzoka z'ubumara,
niwe yakomoye ubwoko bw'ibiremwa abantu akoresheje icyaha. Nuko rero ubu umuntu ahanze amaso Kristo ku musaraba i Karuvariyo, umuntu ahanze amaso i Karuvariyo, ivyo bizana ugukira kandi bikura ubumara bw'icyaha mu muntu. Nuko rero iki n'ikindi cigwa c'inzoka icuzwe mu muringa, inzoka irurumba yamanitswe hariya mu bugaragwa. Ariko ubu reka turabe igikoko cya hariya mu kibanza cyo hanze aricyo cyatangwa nk'ikimazi, kandi mu nyuma kigashigwa ku gicaniro cy'umuringa. Murabona ingene igihano c'Imana cyaba gishushanyirijwe ngaho. Icyo gikoko cyaratangwa nk'ikimazi kigapfa kigaturirwa. Ivyo vyose bishushanya igihano c'Imana kiriko kiragwa kuri ico gikoko. Igihano, icyaha giciriwe ikibanza gihawe igihano, nuko gutyo bikazana inkwirikizi z'icyaha ariko rupfu, rukaba kuwo yababonywe ko icyaha, urupfu rukaba kuri ico gikoko. Icyaha cyasangwa kuri ico gikoko kubera cyaba cyakuwe ku muntu kikaja ku gikoko. Ni nkuko n'igicumuro cyacu naco twagikuwe ko kikaja kuri Kristo, kandi ico nico gituma we yadufiriye twebwe twese agapfa mu gishingo cyacu. Yaradufiriye kugira ngo twebwe turonke ubugingo dushobore kuzobaho ibihe bidashira. Icyo nicyo gituma ubugingo bwacu bunyegejwe hehe? Muri Kristo. We niwe bugingo. Kristo yaravuze ati, ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi nta n'umwe ashika kuri Data ntamujanye. Nta yindi nzira iriho, nta kundi kuri kuriho, kandi nta bundi buryo buriho bwo gushobora gushikira Imana. Bishoboka gusa biciye mu mukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Nuko rero turabonye ko ikibanza cyo hanze c'ingoro y'Imana ari ngaha kuri uyu mubumbe w'isi, kandi ikibanza cyahera c'ingoro y'Imana nacyo n'uburinganire bwa gatandatu muri paradizo, kandi ikibanza cyahera cyane nacyo n'uburinganire bugira indwi. Nuko rero turabonye yuko dutegerezwa kwinjirira mu kibanza cyo hanze, kandi ibyaha byacu bigashigwa ku gikoko aricyo kidukura ko ibyaha byacu, aricyo gishushanya umukundo wacu Umwami Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi, nk'uko Yohana Umubatiza yabivuze ati, nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Nuko rero turashobora kubona ingene Imana yashushanirije muri aya mashusho n'ingero yose yo mu ngoro, ikahashushaniriza umugambi wose Imana yari kuzokora. Kandi twabonye n'ingene hagumye hariko harahinduka ukuri uwo mugambi w'Imana uhindukira ukuri mu ngoro yo mw'ijuru, mu ngoro y'Imana. Kandi twabonye igice c'ingoro, ikibanza cyo hanze, ikibanza cyahera n'ikibanza cyahera cyane, kandi byongeye n'ikiremwa muntu. Umuntu nawe nyine afise ikibanza cyo hanze, afise n'ikibanza cyahera n'ikibanza cyahera cyane. Ikibanza cyo hanze n'umubiri wiwe ufadika, ikibanza cyahera cy'umuntu ni mwe mu yiwe, ikibanza cyahera cyane nacyo n'ubugingo bwiwe. Nuko rero ikibanza Imana ibamo n'ubugingo bw'umuntu aribwo bwitwa kandi mu ncuro zitandukanye umutima. Iyo havuzwe umutima, ati nzokwandika ibyagezwe vyanje mu mitima yabo, haba hariko havugwa ku bugingo bw'umuntu. Nuko rero ni hehe haba ibyagezwe vy'Imana mu ngoro? Vyaba biri mu kibanza cyahera cyane imbere mu isanduku y'isezerano. Kandi gutya ibyagezwe vy'Imana bitegerezwa kuba biri imbere mu bugingo bw'umuntu, imbere mu mutima w'umuntu. Kandi mu mutima w'umuntu, mu bugingo bw'umuntu, niho Imana iza ikaba, kuko icyo nicyo kibanza cyahera cyane c'Imana mu kiremwa muntu. Nico gituma bivuga bitirinda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Aho
niho hashigwa ubugingo budashira, kandi niho hadudubiza hava ubugingo budashira. Hamaze gushika mpwemu w'Imana mu bugingo bw'umuntu, mpwemu w'Imana agashika mu ntebe y'Imana mu kiremwa muntu, ariho mu bugingo bw'umuntu. Nk'uko intebe y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo nayo iri hehe mu kibanza cyahera cyane, kandi nk'uko byongeye intebe y'Imana mu ijuru iri hehe mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yayo, ariho mu buringanire bugira indwi. Nuko rero turashobora kubona aya mashusho n'ingero yose ivyashizwe mu ngoro yubatswe na Salomo no mu ihema rya Mose, kandi turashobora kubona n'akamaro ko gutahura ibi bintu, umuntu akabitahura mu buryo bugizwe bushasha mu ngoro y'Imana, kugira ngo gutyo umuntu aronke inyungu zo mu ngoro y'Imana, inyungu zo mu ngoro yo mu ijuru. Twebwe turi ngaha ku isi niho twinjira mu kibanza cyo hanze, kuko turiko turaba mu buringanire buhwanye n'ikibanza cyo hanze cy'ingoro y'Imana. Aha niho duhurira n'umugambi w'Imana, kandi aha nyene kuri iyi si niho turonkera umusubirizi utugira mu gishingo, ari we Umwami wacu Yesu Kristo, kandi ibyaha byacu vyaturirwa kuri Kristo, gutyo tukabikugwako, kandi haraheza hagahinduka ukuri muri twebwe igikorwa cy'ubucunguzi cy'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo. Aha ku isi niho bibera. Nico gituma Kristo igihe avugira muri Yohana ikigabane cya 11, ariko aravugana na Marita, ikigabane cya 11 umurongo wa 23 kabandanya, ariko amubwira ku bijanye na Lazaro, ari we yari yapfuye kugira ngo kuko yagira muzure. Haravuga hati, Yesu aramubwira ati, musaza wazozuka. Marita aramwishyura ati, ndazi ko azozuka mu izuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ibyo? Nawe aramubwira, Marita, ategume mugenzi, nizeye kuri Kristo, umwana w'Imana, umwe wo kuza mu isi. Nuko rero nimwitegereze ingene Kristo yamubwiye ko Lazaro azozuka. We Marita yarazi ko azozukira ku munsi w'iherezo, ariho mu kimombo kigira indwi. Ariko ngaha Kristo yagira azure Lazaro, amuzure nk'ishusho n'urugero, amugire nk'akarorero k'abapfuye bose bizera Kristo, abo we azozurira ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimombo kigira indwi, ari wo munsi w'Imana w'Umwami, kuko we yavuze ko azozura abo bose bamwizera bagiye. Azobazura ryari? Ku munsi w'iherezo, muri Yohana ikigabane cya 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 40. Aha niho Kristo ashingira intahe y'uko kuzuka azokora kuri abo bamwizeye. Haravuga hati, kandi ico wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Ryari? Ku munsi w'iherezo. Kuko ki arico Data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira. Ninde ufise ubugingo budashira? N'uwumwizera. Kubera iki? Kuko aba yaraturiye ibyaha vyiwe ku mwagazi w'intama w'Imana, ari we yatanzwe nk'ikimazi mu gishingo cacu, akadukura ku ibyaha vyacu. Nuko rero umuntu abaronse ubugingo budashira kugira ngo abeho ibihe bidashira. Urupfu umuntu yotegerejwe kuronka kubera ari umunyavyaha, ntiyongera ngo abe akiruronse, kuko Kristo umusubirizi wacu ari we yaronse ubwo rupfu. Udafise uwumugira mu gishingo umusubirizi kubw'icyaha, kugira ngo
yishire ko ibyaha vyiwe gutyo apfe mu kibanza c'uwo muntu. Nuko rero umuntu adafise umusubirizi akaba ataturiye ibyaha vyiwe kutugira mu gishingo ari we Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana, nuko rero umuntu ategerezwa kuronka igihano c'Imana, ategerezwa kuronka ico gihano c'Imana. Kandi murabona mu kibanza cyo hanze niho umuntu yahanganira nuko kuri, kandi aho niho igihano c'Imana cyashikira ku musubirizi. Ariko umuntu adafise umusubirizi umugira mu gishingo, nuko rero umuntu ategerezwa gupfa. Nuko rero murabona yuko uyu mubumbe w'isi, ubu buringanire bwo ku isi, ari kibanza cyo hanze c'inzu y'Imana. Kandi mu yandi majambo, abadafise ubagira mu gishingo kubw'icyaha, udafise umusubirizi akaba ataturiye ibyaha vyiwe kuri uwo musubirizi ari we Kristo umwagazi w'intama w'Imana, ngo abe yaramwakiriye nk'umucunguzi wiwe, ngo amwakire nk'umusubirizi wiwe, ibyaha vyiwe ngo bibe vyarimuriwe kuri Kristo, ngo abe yarakiriye mpwemu wiwe yera. Uwo nta nkeka atagisivya uwo muntu azotegerezwa gupfa, azotegerezwa gupfira kuri uyu mubumbe w'isi. Igihano kizogwa kuri uyo muntu, kandi ivyo bisigura yuko uwo muntu apfuye azoja ikuzimu, kubera ko atarafise Kristo nk'umusubirizi, nk'umugira mu gishingo ari we yishize ko ibyaha vyacu, nuko mu nyuma agapfa akaja ikuzimu ku bwacu. Kandi yarashoboye gusohoka avayo kuko yakiriye imfunguzo z'ikuzimu n'iz'urupfu, azaka sekibi araheza arasohoka. Nuko rero ubu we afise imfunguzo z'ikuzimu n'iz'urupfu, ariko umuntu we ntafise izo mfunguzo. Nuko rero abantu barapfa nk'abanyavyaha bakaja ikuzimu, kandi bashitseyo ntibashobora gusohoka ngo baveyo kugeza igihe azobasohorera ryari inyuma y'inganji y'imyaka 1000, kugira ngo bacige urubanza mu kibanza ca nyuma, mu rubanza rwa nyuma imbere y'intebe yera, kubera ko batari barakiriye iki ubasurira mu gishingo, kubera ko batamwakiriye nk'umusubirizi wabo ngo baturire ibyaha vyabo ku kimazi ca Kristo cyatangiwe ku musaraba Karuvariyo. Nuko rero nimurabe ingene ibi vyose ari ngirakamaro cyane, yaba umuntu wese yatahura ukuri ko muri Bibiliya, umuntu wese yobayeho agumije neza Yesu Kristo umucunguzi, umusubirizi utugira mu gishingo. Nuko rero nimurabe ingene habandanya havuga hati, kandi ico wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu vyo yampaye vyose, kuko iki arico data agomba yuko ubonamwo umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Iyo umuntu yaramaze kwizera Kristo nk'umucunguzi wiwe, akoza amaraso yiwe ibyaha byo mu maraso ya Kristo, akakira mpwemu wiwe yera, apfuye ntagira ikibazo na kimwe, kuko ibyaha vyiwe aba yarabikuweko. Nta na kimwe kiba kikihari cotuma igihano c'Imana kimugwako, nta na kimwe kiba kihari cotuma uwo muntu aja ikuzimu apfuye. Nuko rero uwo muntu aja mu buringanire bwa gatandatu, muri paradizo, arico kibanza c'ahera c'ingoro y'Imana. Nuko aho niho aja kuruhukira, niho aja kuba, akaba akanya gatoyi kavana n'igihe kiba gisigaye kugira ngo hazobe ukuzuka. Hariho abamazeyo nk'imyaka 2000 irenga canke ibura gato, hariho n'abandi bamaze y'imyaka mike, bamwe nk'imyaka 1500, abandi imyaka 1000 canke imyaka 500. Biva ku itariki umubiri ufadika w'umuntu wapfiriyeko, umubiri we ufadika umaze gupfa, bagiye muri paradizo kuba mu mubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Kandi bose bazozuka ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimbumbi kigira 7, mu gihe c'umuteramyi wa mbere cyo ku munsi w'iherezo. Igihe cya mbere c'umuteramyi cyo ku munsi w'iherezo ni imyaka 125 ya mbere yo mu kimbumbi kigira 7. Nuko rero nimurabe ingene kuba twaraturiye ibyaha vyacu kuri Kristo ari ngirakamaro cyane.
Yesu Kristo ari we yatugiriye mu gishingo kugira ngo mu gihe umuntu apfuye mu buryo bufatika ntaje ikuzimu, ahubwo aje muri paradizo mu buringanire bwa gatandatu. Ni ukuvuga abandanya aja mu nzu y'Imana, yinjira imbere cyane mu nzu y'Imana mu kibanza cy'ahera. Nuko rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo nyene ingoro ya Yesu Kristo rirafise ikibanza cyo hanze, ikibanza cy'ahera n'ikibanza cy'ahera cyane. Nuko rero ni murabe ingene imbere y'ikimazi cya Kristo, imbere y'uko haboneka ikimazi cya Kristo, abantu bariko baba mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana, ikibanza cyo hanze cy'iryo shengero. Nicyo gituma ishengero ryo mu isezerano rya kera ryo ryari ko riba mu kibanza cyo hanze. Abantu bo mu isezerano rya kera bari ko baba mu kibanza cyo hanze, kandi babaho batanga ibimazi by'ibikoko bibagira mu gishingo. Ariko igihe Kristo yapfira ku musaraba i Karuvariyo, amaraso ya Yesu Kristo yarakuyeho ibyaha by'abo bantu bose bo mu isezerano rya kera bizera Imana, aribo bashikanira Imana ivyo bimazi. Kandi mu nyuma guhera ngaho ukabandanya, guhera ku rupfu rwa Kristo ukabandanya, turabona yuko hatanguye kuba ukubakwa kw'ishengero ry'Imana, ishengero rya Yesu Kristo. Hatanguye kuba ukubakwa kw'ikibanza cy'ahera. Ariko umuntu wese ategerezwa kubanza guca mu kibanza cyo hanze kugira ngo mu nyuma yinjire mu kibanza cy'ahera. Nuko ave mu kibanza cyo hanze. Mu gushika mu kibanza cyo hanze, mu kuva mu kibanza cyo hanze aca mu kimazi cya Kristo, aricyo gihinduka ukuri ku muntu. Nuko mu nyuma agashika mu kibanza cy'ahera cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, aricyo kibanza cyabayeho guhera ku munsi wa Pentekoti kugeza n'ubu. Kandi icyo nicyo gituma guhera ku munsi wa Pentekoti kugeza ubu abantu bagumye bariko bararonka kuvuka kugira kabiri bamaze kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, tukaba twogeje n'ibyaha byacu mu maraso ya Kristo. Ibyo byose bibera mu kibanza cyo hanze. Nuko mu nyuma dushika mu kibanza cy'ahera, twinjiye mu mubiri w'ibanga wa Kristo, twinjiye mu ishengero rya Yesu Kristo, tukavukira mu ishengero rya Yesu Kristo. Kandi uko niko dushika mu kibanza cy'ahera cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Kandi muri izi ntambuko ndwi zose cyangwa ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ishengero ryagumye riba riri mu kibanza cy'ahera cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, ariryo shengero. Mu nyuma haza ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aho hinjira abaciye mu kibanza cyo hanze bagaca no mu kibanza cy'ahera, mu nyuma bashika mu kibanza cy'ahera cyane. Nta muntu n'umwe yoshobora gushika mu kibanza cy'ahera cyane atabanje guca mu kibanza cyo hanze ngo abe yarakiriye Kristo nk'umucunguzi wiwe, ngo abe yarashize ibyaha byiwe muri Kristo, gutyo akaba yarogejwe ibyaha byiwe byose n'amaraso y'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Umuntu ategerezwa kwinjirira mu rugi, kandi urugi irembo ni Kristo. Murabona yuko hariho ugusobekerana kw'ikibanza cyo hanze gisobekerana n'ikibanza cy'ahera, ikibanza cy'ahera nacyo kigasobekerana n'ikibanza cy'ahera cyane, kuko iyo n'inzu y'Imana, ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi umuntu ategerezwa kwinjira biciye mu buryo bwaganywe n'Imana. Nuko rero ubu Kristo ariko arubaka ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, akoresheje abacunguwe n'amaraso yiwe y'igiciro. Abo bava mu kibanza cyo hanze bakaja mu kibanza cy'ahera, bavuye mu kibanza cy'ahera bagashika mu kibanza cy'ahera cyane. Kandi abantu bose babayeho mu gihe cy'iherezo bakaba baragenewe kuzohindurwa batabanje kubona urupfu. Murabona
bazoba bari muri ico kibanza cyahera cyane aricyo gishushanya ikibanza cyahera cyane c'ingoro y'Imana yo mwijuru. Kandi mu yandi majambo ico kibanza gishushanya ibihe bidashira, kandi ico nico gituma abagenewe kuzohindurwa bakanazamurwa bakajanwa mwijuru mu nzu ya Data wacu wo mwijuru ntibazobona urupfu, kuko bazoba bari mu gihe c'ikibanza cyahera cyane, arico gihe aho ibihe bidashira, aho ukubaho ibihe bidashira kuzogaragarira mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi tuzohindurwa gutyo dushike mu bihe bidashira no mu buryo bufatika, turonse umubiri mushasha uhoraho uhawe ubwiza. Nuko rero turashobora kubona akamaro ko gutahura iri banga ryose ry'ingoro y'Imana iyubatswe na Mose ndetse n'iyubatswe na Salomo, hamwe no gutahura ibanga ry'ingoro ya Yesu Kristo ariryo shengero ryiwe. Ibyo byose umuntu akabitahura mu buryo bugizwe bushasha buhwanye n'iki gihe cy'iherezo, kugira ngo umuntu ashobore gutahura icyo ari cyo ingoro y'Imana yo mwijuru. Umuntu atahure n'ingene yinjira mu ngoro y'Imana yo mwijuru. Nimuraba ingene ibi byose bishushanyirijwe mu ishengero rya Yesu Kristo, nk'uko byashushanyirijwe mu ngoro ya Mose no mu ngoro ya Salomo. Kandi icyo nicyo gituma Imana yemera biriya bimazi n'ibintu byose byakorerwa mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo, kandi abantu bategerezwa kubikora bashingiye ku byagezwe n'Imana. Nicyo gituma Imana yabashiriyeho yaba ingoro ya Mose n'ingoro ya Salomo. Nuko ubonaho Imana yashizeho ingoro ya Yesu Kristo ku isi kugira ngo ngaho higaragarize hishushanyirije ibintu byose byo mu ngoro y'Imana yo mwijuru. Nuko rero ubu mu gihe cy'iherezo abantu bose batazoba bararonse ukuvuka ubugira kabiri, nuko abapfuye bizeye Yesu Kristo bakazuka, natwe bakiriho turi bazima tugahindurwa. Aho guhera ngaho ukabandanya ntihazokongera kuba hakiriho amahirwe kugira ngo abantu bavuke ubugira kabiri. Nuko rero Kristo azoba yamaze kuva mu ijuru mu ntebe yo mu ijuru, kandi nta maraso azoba kiri mu ijuru ku ntebe yo guhongererako, ni ukuvuga ku isanduku y'isezerano yo mu ijuru. Nta maraso azoba kiri ku ntebe yo guhongererako canke icicaro canke intebe y'imbabazi yo mu ijuru, aho Kristo kugeza ubu akiri, aho acicaye hariya ku ntebe y'Imana iburyo bw'Imana, aho acicaye ariko aravugira abantu nk'umuherezi mukuru akoresheje amaraso yiwe bwite, avugira umwe wese wo mu batoranijwe b'Imana bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Igihe we azorangiza igikorwa ciwe, ibyo bizoba igihe hazokwinjira uwa nyuma w'umuntore z'Imana. Ariko mu gihe uwo wa nyuma atarashika, haracyari ko harinjira abatoranijwe b'Imana binjira mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, kandi baca mu kibanza cyo hanze, mu nyuma bagaca mu kibanza cyahera, hanyuma naho bagaca mu kibanza cyahera cyane, bagashika muri ico kibanza mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Icyo nico gituma twizera ikimazi cya Yesu Kristo, tukizera n'izi ntambuko zose zaciyeho mu ntambuko ndwi canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi hanyuma twinjira mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu, arico gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho turonkera manu yanyegejwe, nukuvuga uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'uganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi gutyo turonka izi nyigisho zose z'Imana kugira ngo turonke imigisha yose y'Imana ifitiye abana bayo mu ishengero ryayo, mu ntambuko y'ikibanza cyahera cyane c'ingoro yayo yo mu buryo bw'impwemu. Nuko mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 naho nyene hariho ikintu ngirakamaro cyane, ariko nimwitegereze. Niyo haba ukuzuka kw'abapfiriye muri Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bakiriho turi bazima, aho
tuzoba dushitse mu bihe bidashira no mu buryo bufadika dufise umubiri uhoraho. Nuko hanyuma abatazoba bari bwavuka ubugira kabiri, abantu batazoba bari bwavuka ubugira kabiri bazotegerezwa guca baca mu kababaro gakomeye, kuko batazoba bari bafise ikimenyetso cy'amaraso. Nuko rero ibyaha byabo kandi kubw'ibyaha byabo bo bazotegerezwa guca mu kababaro gakomeye, kuko nta maraso azoba kihari kugira ngo aboze ibyaha, kuko nta nubwo Imana izoba ikirikira kora kuvuka ubugira kabiri mu bantu, kuko icyo gihe cy'Imana cyo gukora ivyo kizoba cyarangiye. Nuko rero inkumi z'ibijuju murabona nizo zitari zifise iki, ntizari zifise amavuta, kandi amavuta ashushanya mpwemu yera. Barabizera bavyatura bavuga Yesu Kristo ku munwa gusa, ariko ntibari bararonse mpwemu yera. Nuko rero nta mavuta bari bafise, nuko rero nta kimenyetso bari bafise cy'amaraso, kuko ikimenyetso cy'amaraso, ikimenyetso cy'uko amaraso yasizwe mu muntu ni umubatizo wa mpwemu yera. Uwo ni wo mubatizo umuntu aronkeramo kuvuka ubugira kabiri, kandi mu yandi majambo akawuronkeramo umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Kandi kubera ko batari baravutse ubugira kabiri, izo nkumi z'ibijuju zategerezwa guca mu kababaro gakomeye. Kandi mu yandi majambo kubw'ivyo zari hehe? Mu kibanza cyo hanze. Mu kibanza cyo hanze niho zari ziri, ntizari bwashike mu kibanza cyahera, aho zitari bwegerezeho ho na gato. Ni mu kibanza cyahera cyane, zari zikiri mu kibanza cyo hanze, aho igihano cy'Imana cyategerezwa kugwa. Kandi igihano cy'Imana kiriko kiragwa hanze kizoba ari igihano cy'Imana kiriko kiragwa kuri uyu mubumbe w'isi. Igihano cy'Imana cy'akababaro gakomeye kizogwa kuri uyu mubumbe w'isi. Nuko mu byahishuriwe Yohana nimuraba ingene mu kigabane c'indwi, muraba ingene hatubwira ku murongo w'8 ukabandanya. Ikigabane c'indwi umurongo w'8 ukabandanya, haravuga hati, ahubwo ni guhera ku murongo w'9 haravuga hati, hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'ak'Imana yacu ibyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije na ba bakuru na bya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, basenga Imana bati amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icyubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'iby'Imana yacu ibihe bitazoshira, amen. Umwe muri ba bakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ni bande, kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi, ni wowe wobimenya. Arambwira ataba n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mu ijoro, kandi vyagiye kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Nuko rero turashobora kubona ko aba bava mu kababaro gakomeye ari inkumi z'ibijuju. Havuga yakara arabo mu mahanga yose, indimi zose n'amoko yose, n'abizera batura gusa Yesu Kristo.
ari bo batari bararonse mpwemu yera, batari bararonse amavuta mu matara yabo. Amavuta mu matara yabo n'umubatizo wa mpwemu yera. Ariko inkumi z'ubwenge zo zari zifise amavuta mu matara yazo, zifise mpwemu yera. N'ukuri ntizaciye mu kababaro gakomeye, ahubwo izo nkumi zarahinduwe abari bakiriho bari bazima ku isi. Nuko bashigwa mu mibiri uhoraho, mu mubiri uhoraho. Abapfiriye muri Kristo nabo barazutse. Nuko gutyo twese tujanwa mu birori by'umwagazi w'intama mu ijuru, mu nzu ya data wacu wo mu ijuru. Ariko abasigaye barasigara kugira ngo bace mu kababaro gakomeye, kuko badafise amavuta mu matara yabo. Nukuvuga kuko badafise mpwemu yera. Naho boshobora kuronka ingabire za mpwemu, ariko icingira akamaro nuko umuntu afise ikimenyetso c'Imana nzima, mpwemu yera. Nuko gutyo umuntu akaba afise ukuvuka ubugira kabiri, akaba yaravutse ubugira kabiri, akaba yaravukiye mu bwami bw'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo. Gutyo akaba afise umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Nuko rero murabona iri sinzi ry'aba bantu riraboneka no mu kigabane cya 15 mu byahishuriwe hano umurongo wa mbere, ahavuga hati mbona ikindi kimenyetso mu ijuru gihambaye gitangaza abamarayika ndwi bafise ibyago ndwi nibyo by'iherezo, kuko muri ivyo ariho uburake bw'Imana buheraherezwa. Mbona igisa n'ikiyaga cy'ibirahuri kivanze n'umuriro. Mbona abatabarutse banesheje ca gikoko n'igishushanyo cyaco n'igitigiri c'izina ryaco bahagaze kuri ico kiyaga cy'ibirahuri bafise inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi, bati ibikorwa vyawe birahambaye kandi biratangaza, Mwami Imana ushobora byose. Inzira zawe ni iz'ukugororoka n'ukuri, Mukama w'amahanga. Ninde atazogutinyaga Mwami, cyangwa atazohimbaza izina ryawe, kuko ari wewe wenyene wera. Amahanga yose azoza akwikubita imbere agusenge, kuko amateka yawe agororotse aseruwe. Ngaha turashobora kubona iri sinzi riri mu kibanza cyo hanze, ariryo sinzi rironka intsinzi rinesheje igikoko. Abazoba bariko barabaho muri kino gihe cy'iherezo nibo igikoko Antikristo azokwica. Kandi abo bantu ntacyo bitwaye naho bazopfa, Kristo azokongera kubaho ubugingo. Ariko abo ntibari mu mugwi w'abana b'imfura b'Imana, ahubwo bari mu mugwi w'inkumi z'ibijuju canke zitagira ubwenge, zitari zifise amavuta mu matara yazo. Kandi ico nico catumye zitabwa mu mwijima hanze, ahabaye ukurira no kujyanya insya z'amenyo, n'ukuvuga mu kababaro gakomeye. Kandi vyongeye no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 12 ku murongo w'17 haravuga hati ico gisato kigirira wa mugore inzigo, kirigira ngo kigwanye abo mu ruvyaro rwiwe basigaye bitondera ivyagezwe n'Imana, abo n'Abaheburayo, kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Abo n'Abakristo babivuga ku munwa gusa bazoca mu kababaro gakomeye, kuko batari bafise mpwemu yera, kuko rero batari bwavuka ubugira kabiri. Kandi mu yandi majambo bo ntibari bafise umubiri wa teofaniya kugira ngo bashobore kuja mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama bajane na Kristo, bamaze kuronka n'imibiri yabo ifadika, gutyo babeho mu mubiri ufadika uhoraho, bafise n'umubiri wa teofaniya, kuko umuntu ari we bugingo buzima. Iyo avutse ubugira kabiri aronka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, kandi hanyuma umuntu azoronka umubiri ufadika uhoraho, uhawe ubwiza, uwo Kristo azoha umuntu mu kuzuka ko bapfiriye muri Kristo, ndetse no mu guhindurwa kwa twebwe bakiriho turi bazima. Nuko rero turashobora kubona iri banga ryose
ryo mu nzu y'Imana, ibanga ryo mu ngoro y'Imana yo mu ijuru, n'ibanga ryo mu nzu y'Imana, ingoro yubatswe na Mose, n'inzu y'Imana nk'ingoro yubatswe na Salomo, hamwe n'inzu y'Imana nk'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ndetse kandi n'inzu y'Imana nk'abantu twebwe ku giti cyacu, kuko natwe nk'abantu ku giti cyacu turi ingoro z'Imana. Nuko rero muri Zekariya ikigabane cya 14 umurongo w'9, reka turabe guhera ku murongo w'8 kugeza ku w'9. haravuga hati, kandi kuri uwo munsi amazi y'ubugingo azova i Yerusalemu, amazi amwe azotembera mu kiyaga cy'iburasirazuba, ayandi mu kiyaga cy'iburengerazuba, bizoba bityo mu kino mu mvura. ni ukuvuga n'ubutumwa bwiza buri ko buja ku baheburayo, no kuvuga ku bayuda, buri ko buja no mu banyamahanga, kandi uhora hazoba umwami aganza isi yose. Kandi mu isezerano rishasha hatubwira yuko Yesu Kristo ari we azoganza isi yose, ari we azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Ni kubera ko uhoraho wo mu isezerano rya kera ari Yesu Kristo wenyene wo mu isezerano risha, n'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo marayika w'isezerano, ariyo yihaye umubiri aba hagati mu bwoko bw'Abaheburayo mu gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu, umukundwa umucunguzi wacu. Kuri uwo munsi uhoraho azomenyekana ko ari umwe gusa, n'izina ryiwe ko ari rimwe gusa. Ni ukuvuga yuko abantu bose bazomenya izina rihoraho ry'Imana mu kihumbi kigira indwi, no muri iyo nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi y'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo. Muri Yesaya ikigabane cya 52 haravuga hati, nuko rero abantu banje bazomenya izina ryanje kuri uwo munsi, bazomenya ko ari jewe mvuga, mbere ni jewe nyene nzoba ndahari. Azoba ahari kuko we aje nk'umwana w'umuntu, kandi aje nk'umwana wa Dawidi, kandi aje afite izina ryiwe risha, ariryo zina rihoraho ry'Imana, kandi aje afite izina ryanditswe ku mpuzu ziwe, ariryo umwami w'abami n'ubuganza baganza. Izina ryanditswe ku mpuzu ziwe no ku kibero ciwe, ku mpuzu ziwe no ku kibero ciwe hari handitswe iri zina ngo umwami w'abami n'ubuganza baganza. Nuko rero nimurabe ingene we azoba umwami w'isi yose mu nganji y'imyaka igihumbi mu kimpumbi c'indwi, kandi uhoraho azomenyekana ko ari umwe gusa, n'izina ryiwe ko ari rimwe gusa. Muri iki kigabane nyene cya 14 muri Zekariya umurongo wa 16 kugeza ku wa 21 haravuga hati, maze umuntu wese wo mu masigarira yo mu mahanga yose yateye i Yerusalemu, ni ukuvuga abo bose bazorokoka mu kababaro gakomeye, aho ibihano by'Imana bizosukwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu, abazocika ku icumu, abazorokoka. Nimurabe haravuga hati, azoduga uko umwaka utashe gusenga umwami uhoraho nyene ingabo, no kumara iminsi mikuru y'insago. Ariko umuntu wese wo mu miryango yose yo ku isi atazoduga ngo aje i Yerusalemu gusenga umwami uhoraho nyene ingabo, iwabo ntihazokoroka imvura. ni ukuvuga yuko ibihano vy'Imana bizogwa kuri bo. Kandi n'ihanga rya Egiputa niritaduga ngo rize, rizotegwa n'icago uhoraho azoteza amahanga ataduga kumara iminsi mikuru y'insago. Ico kizoba igihano Egiputa hazohanwa n'amahanga yose ataduga kumara iminsi mikuru y'insago. Ngaha turashobora kubona igihano igihano kizotangwa kubw'icyaha cyo kudaduga gusenga Imana umwami i Yerusalemu. Ico gihano ku bihugu nuko atamvura izogwa muri ivyo bihugu,
kandi kubera ko umunsi mukuru w'insago uba buri mwaka kugeza iyindi tariki y'umunsi w'insago isubiye kugera hazocamwo umwaka ugoye cyane w'ibibazo ku bihugu bitazoba biduga gusenga Imana ngo bisenga umwami i Yerusalemu. Kandi kubera ko uyu mubumbe w'isi ari kibanza cyo hanze, murabona igihano cy'Imana kizogwa ku bihugu bitazoduga i Yerusalemu gusenga Imana ngo bijye gusenga umwami ngaho. Ubu naho muri Yesaya mwibuke ko mu nganji y'imyaka igihumbi ingoro y'Imana ngaha ku isi rizoba ari ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko rero hazoba hari ikibanza cyo hanze, ikibanza cyahera n'ikibanza cyahera cyane. Kandi byongeye isi izoronka ibihano ndetse n'imigisha. Ivyo bizova muri iyo ngoro y'Imana ngaha ku isi, ariryo rizoba ari ishengero rya Yesu Kristo. Ubu naho muri Yesaya ikigabane cya 65 ku murongo wa 15 kabandanya haravuga hati, kandi izina ryanyu muzorisigarana abo nitoranirije. Ni ukuvuga aho havugwa abo bazorandurwa, abo badakorera Imana, barigire umuvumo, baturakicwa n'uhoraho Imana, maze abasavyi banje bazokwitwa irindi zina. Imana izokwica ababi na Antikristo. Abasavyi b'Imana nabo bazokwitwa irindi zina. Ni ukuvuga hazoba uguhindurirwa izina kw'abasavyi b'Imana. Nuko uwo mu gihugu yisabira umugisha, nuko mu gihugu yisabira umugisha nawe usabe Imana y'ukuri, kandi uwo mu gihugu arahira narahira Imana y'ukuri, kuko amagorwa ya mbere yibagiranye agahishwa inyonga zanje. Kandi integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo nawe yaratubwiye ku bijanye n'ivyo mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. Yaratubwiye ikintu ngirakamaro cyane twebwe tutoshobora kureka ngo tucirengagize, kuko gifitaniye isano n'ibi byose. Ibi byose bizoba biriko biraba mu nganji y'imyaka igihumbi. Reka turabe icyo we yatubwiye. Aravuga ku rupapuro rw'amajana 373 na 74 aravuga ati, nifuza ko witegereza neza kugira ngo ubone. Imbere yaho gatoya haravuga ati, uku niko amen agize. Yesu ni amen w'Imana, Yesu ni bibe bityo w'Imana. Amen bisobanurwa icyanyuma, bisobanurwa ngo icemewe, isezerano risumba ayandi, bisobanura isezerano ridahinduka, risobanurwa ngo umukono ikidodo cy'Imana. Nifuza ko witegereza neza kugira ngo ubone ikintu cy'igiciro kinini kandi cy'ubwiza. Navuze ko uku ari guhishurirwa igihe cy'iherezo, no kwihishura kwiwe wenyine ubwiwe, no kuvuga kwihishura kwa Kristo ko mu gihe cy'iherezo. Umunsi w'ubuntu urangiye mu mwanya mutoya, hazoca hatangura inganji y'imyaka igihumbi. Mbega sivyo? Nuko uwo mu gihugu yisabira umugisha nawe usabe Imana y'ukuri, kandi uwo mu gihugu arahira narahira Imana y'ukuri, kuko amagurwa ya mbere yibagiranye agahishwa inyonga zanje. Kuko raba ndarema ijuru risha n'isi nsha, ivya mbere ntibizokwibukwa kandi bizoroha vyiyumvigwa. Kandi reka turabe ibyo we abandanya asigura mu nyuma. Aravuga ati, ariko munezerwe muze muhore muhimbawe n'ivyo ndema,
kuko raba ndema Yerusalemu ngo mpagire umunezero n'abantu baho ngo ndabagire akanyamuneza. Kizoba ari igihe cy'umunezero n'akanyamuneza ku ihanga ry'Abaheburayo, iyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Kandi nzohimbagwa ni Yerusalemu, nezerwe n'abantu banje, kandi ijwi ryo kurira ntirizohumvikana ukundi, canke ijwi ryo kuboroga. Yesaya 65 umurongo wa 16 kugeza kwa 19. Iyo ni Yerusalemu nshasha, iyo ni inganji y'imyaka 1000. Ariko twebwe twinjiye mu nganji y'imyaka 1000. Nimwumvirize ivyo avuga ku bijanye n'Imana nyayo. Akarongo ka 16, nuko uwo mu gihugu yisabira umugisha nawe usaba Imana y'ukuri. Egome, ivyo nivyo. Ariko insobanuro ibereye cyane ni Imana ya ame, aho hovuzwe ngo Imana y'ukuri. Nuko rero twobisoma gutya tuti uwo mu gihugu yisabira umugisha nawe usabe Imana ya amen. Kandi uwo mu gihugu arahira narahire Imana ya amen, kuko amagorwa ya mbere yibagiranye agahishwa inyonga zanje. Uyu ni uhoraho wo mu isezerano rya kera, Imana ya ame. Uyu ni uhoraho wo mu isezerano risha, Imana ya ame. Nimwumve yemwe Bisirayeli, uhoraho Imana yacu niwe uhoraho umwe wenyene. Ari ngaha uhoraho wo mu isezerano rya kera, ari ngaha bundi bushasha. Uhoraho wo mu isezerano rya kera ni Yesu wo mu isezerano risha. Isezerano risha si yindi Mana rihishura, no guhishurirwa kwagutse kw'Imana imwe rudende, kandi ni ya Mana imwe nyene. Kristo ntiyururutse kugira ngo yimenyekanishe wenyene ubwiwe, we ntiyaraje guhishura umwana, yaje kugira ahishure amenyekanishe se, amenyekanishe data. Ngaha turashobora kubona icyo ari cyo uguhishurwa kw'Imana ya amen. Turashobora kubona icyo ari cyo uguhishurwa kw'Imana ya amen ku munsi w'iherezo. Kandi haravuga hati uwo mu gihugu yisabira umugisha nawe usabe Imana ya amen. Kandi aha aho yatubwiye ku bijyanye na amen w'Imana ku rupapuro rw'373 haravuga hati ati navuze kuko ari uguhishurwa ko mu gihe cy'iherezo, ukwihishura kwiwe wenyine ubwiwe. We yiyita amen, we yiyita amen, yiyita ameni, icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana, uko no guhishurwa kwa Yesu Kristo ko ku munsi w'iherezo. Kandi aho haza hari izina ry'Imana ya amen. Haravuga hati kandi umuntu yisabira umugisha ku isi nawe usabe mu izina ry'Imana ya amen. Kandi urahira ku isi narahire mu izina ry'Imana ya amen. Ngaha turashobora kubona yuko mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ukugaragara kwa Yesu Kristo nk'Imana ya amen mu kuza kwe kwa kabiri, uko kugaragara kuzoza kuzanye izina risha rya Yesu Kristo, ari ryo zina rihoraho ry'Imana, izina ry'Imana ya amen. Izina rizoba ryimitswe ryashyizwe mu nganji y'imyaka 1000, kandi kuri uyo munsi uhoraho azomenyekana ko ari umwe gusa, n'izina ryiwe ko ari rimwe gusa, izina ry'Imana ya amen, izina rihoraho ry'Imana, rikaba ari n'izina risha ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko rero muri Yesaya harabandanya havuga hati kuko raba ndarema, ivyo twamaze kubisoma. Harabandanya havuga hati ntihazokongera kuba mwabapfa bakira inzoya cyangwa umutama adasozereye imyaka yiwe, kuko umwana azopfa amaze imyaka 100, kandi ukenyutse ntashitse 100 azoba yavumwe. Nuko rero nimurabe hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, abantu bo mu bwoko bw'Abaheburayo ntibazoba bararonka ubugingo budashira, ntibazoba bararonka umubiri uhoraho. Abantu bamwe rudende bazoba bafise imibiri uhoraho, bazoba arabera bo mu isezerano rya kera, abazukanye na Kristo.
hamwe n'abera bo mu isezerano risha, abo ku munsi w'iherezo bazozuka, abo bapfuye bakazukira mu mibiri ihoraho, hamwe na twebwe abazoba bakiriho turi bazima tuzohindurwa, nuko tuzororonka imibiri ihoraho natwe, kandi tuzoronka umubiri uhawe ubwiza uhoraho umeze nk'umubiri w'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Ariko abasigaye mu bindi biremwa abantu bazoba babaye ku isi, baba bo mu Baheburayo ndetse n'abo mu banyamahanga, bazoba bagifise umubiri nk'uwo abantu bafise ubu, umubiri upfa, ubora, kandi w'igihe gito. Ariko nimurabe mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000, imyaka y'umuntu, umuntu azohabwa kuramba. Ikiremwa muntu, umuntu azoshobora kubaho imyaka myinshi isumba iyo abantu bashobora kubaho ubu. Iyo mvuze ikiremwa muntu kizoshobora kubaho imyaka myinshi gusumba iyo umuntu abaho ubu, ndiko mvuga abazoba bagifise imibiri ipfa, ibora, imara igihe gito. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo ntirizoba rigifise umubiri upfa umara igihe gito, rizoba rifise umubiri uhoraho. Nuko rero ryoryo ntirizogira ingorane, nta kibazo rizoba rifise, ikibazo cy'urupfu canke c'ivyago canke ngo igihano c'Imana canke ikibazo c'igihano c'Imana cyoshobora kuza ku ishengero rya Yesu Kristo. Nuko rero nimurabe ingene umwana azopfa amaze imyaka 100, nukuvuga umuntu azopfa afise imyaka 100, tuzoshobora kuvuga tuti apfuye yarakiri uruyoya, akiri umwana mu myaka. Havuga yuko umunyavyaha, havuga ngo kandi ukenyutse ntashitse imyaka 100 azoba yavumwe. Imyaka y'abanyavyaha nayo izoba yongererejwe gushika no ku myaka 100. Ku myaka 100 umuntu azoba ariko araba mu ngandi y'imyaka 1000, nuko akaba akiri umunyavyaha, azoba avumwe, akenyuke afise imyaka 100. Nuko rero ibihano vy'Imana bizogwa kuri uyo muntu. Nuko rero ntibazokongera kubaho, ahubwo bazotegerezwa gupfa. Hazobaho urupfu ku bazoba bakiri mu mibiri ipfa. Abatazobona urupfu ni twebwe tuzoba turi mu mibiri idapfa. Ico nico gituma ubu dushobora kubona igituma havugwa urupfu rw'abana bazoba bamaze imyaka 100, hakavugwa n'urupfu, hakavugwa n'umuvumo uzoba ku banyavyaha bazokenyuka bamaze imyaka 100. Harabandanya havuga hati bazokubaka amazu bayiberemwo, kandi bazotera uruzabibu birire inzabibu zarwo nk'uko bikorwa ubu. Abantu bazoba mu nganji y'imyaka 1000 bazobandanya bariko barabaho, babiba, bimbura, bafungura, banywa, banaryama, ariko bakorera n'Imana. Hazobaho iyobokamana rimwe rudende. Kuri uwo munsi uhoraho hazomenyekana ko ari umwe gusa, n'izina ryiwe ko ari rimwe gusa. Nta bundi bwoko bw'inyigisho z'iyobokamana zizobaho ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Hazoba hariho inyigisho gusa z'ukuri z'Imana y'ukuri, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kandi ibyo byose bizokogwa n'abami n'abaherezi, ariryo shengero rya Yesu Kristo. Kandi inyigisho zizova i Yerusalemu, ariho intebe y'ubwami ya Kristo izobiri, kandi niho hazoba hari ishengero ryiwe ririko riganzanya na Kristo mu nganji y'imyaka 1000. Kuko nk'uko mu ntara irimwo umugwa mukuru w'igihugu, aho haba hari ibijyanye n'uburongozi, ubutware bw'icyo gihugu, haba hari umukuru w'igihugu, hakaba hari abanyamabanga b'ibisata bitandukanye byo mu ntwaro. Bamwita umunyamabanga mu bihugu kanaka, ahandi naho bakamwita nk'umushikiranganje wa mbere canke umushikiranganje w'ubutunzi, umushikiranganje w'uburimyi.
umushikiranganje w'ibindi bintu ubutunzi, umushikiranganje ajejwe ivy'iyobokamana canke ibi canke biriya, umushikiranganje w'imico kama, niko bashobora kubita ubu kugeza ubu mu bibanza kanaka n'abandi kandi i Yerusalemu aho bazoba bahari bari kumwe na Kristo, abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Muri ico gice c'uburongozi kijejwe uburongozi, nuko ngaho niho hazorongoregwa ubwami bwa Yesu Kristo, bizoba biriko bikorwa na Yesu Kristo n'ishengero ryiwe. Nuko rero murabona ikibanza kizoba cejejwe cyane cyo ku mubumbe w'isi, no kuvuga ikibanza cyahera cyane cy'umubumbe w'isi kizoba ari Yerusalemu, kuko aho hazoba hari intebe y'ubwami ya Kristo, intebe y'ubwami ya Mesiya. Ico kizoba ari cyo kibanza ngirakamaro cyane cyo ku mubumbe w'isi, kuko umubumbe w'isi nawo nyene uzoba ugabuye gutyo nk'ingoro, ugabuyemo ibice nk'ingoro, aho umubumbe w'isi uzoba ufise ibice bitandukanye nk'ivy'ingoro. Ni nk'uko n'ihanga ry'Abaheburayo nabo nk'igihugu nabo nyene bashushanijwe mu ngoro, n'ishengero rya Yesu Kristo naryo nyene rishushanijwe mu ngoro ya Mose n'iya Salomo, kandi rinashushanijwe no mu ngoro yo mw'ijuru. Ni ukuvuga yuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rifise igishushanyo caryo mw'ijuru mu ngoro y'Imana. Nuko rero reka tubandanye dusoma ngaha, haravuga hati ntibazokubaka ngo abandi binjire, ntibazorima ngo abandi babige, kuko nk'uko imyaka y'igiti ingana ariko abantu banje bazoramba, kandi abo nitoranirije bazoshitsa igihe kirekire banezerwa igikorwa c'amaboko yabo, ntibazoruhira ubusa. Murabona, mu nganji y'imyaka igihumbi abazoba bariko baraba mu mibiri ipfa bazobandanya baronka imiryango, bavyara abana b'abahungu n'abakobwa b'abahungu n'abakobwa. Siko bizoba bimeze ku batoranijwe ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko Kristo yaravuze ariko aravuga ku batoranijwe ku ishengero ryiwe igihe bamubwira bati mu bwami bw'Imana azoba ari mukande, azoba ari umugore wa nde? Umugore yubakanye n'umugabo, nuko uwo mugabo agapfa, uwo mugabo wiwe agapfa, hanyuma akubakana na mwene nyina, nawe nyene mu nyuma agapfa, kandi buri gihe umwe apfuye yaca yubakana n'uwundi mwene nyina. Nuko gutyo uwo mugore yubakanye n'abavukana indwi, kuko baguma bapfa, kandi nk'uko bihwanye n'ivyagezwe murumuna w'uwo mugabo amukurikira yategerezwa kumuvyarako kugira ngo ntahone. Nuko rero baramubwiye bati, mbega mu bwami bw'Imana mwizuka azoba ari umugore wande, azoba ari mukande? Kuko yari yubakanye n'abantu indwi. Babajije ikibazo Yesu kiboneka nk'aho umenga kiragoye, ariko Yesu yarababwiye ati mwizuka bazoba bameze nk'abamarayika, ntibazorongora kandi ntibazoshingirwa, kuko abamarayika b'Imana ntibarongora nta nubwo banashingirwa. Gutyo n'abatoranijwe n'Imana abagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, nitwamara gushika mu mirimo mushasha ntituzorongora, ntituzonashingirwa ngo tuvyare abana b'abahungu n'abakobwa nk'uko tubikora ubu, biciye mu guhura k'umugabo n'umugore. Abantu bavyara abana, ariko siko bizoba bimeze mu nganji y'imyaka igihumbi. Ntihazobamwo ivyo vyo kurongora no gushingirwa kugira ngo abantu barondoke baronke umuryango. Nuko rero nimurabe ingene bizogenda mu nganji y'imyaka igihumbi ku bazoba bari mu mibiri ipfa, n'ingene bizoba bimeze ku bazoba bari mu mibiri idapfa, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi hamwe ko twojayo tukavyara abana bovuka biciye mu kurema kw'Imana, ariko
ibyo dutegerezwa kubyihoza tukaba tukabiceceka turindire gusa nitwashika mu mubiri mushasha tuzoheza tubone ivy'Imana idufitiye muri uyu mubiri mushasha. Ikintu kimwe gusa tuzi nuko Yesu Kristo yamaze kuvuga yuko batarongora ntibanashingigwe, ariko umugabo azoba afise umufasha wiwe kandi azoba afise n'abana biwe abo yaronkeye ngaha ku isi. Nuko rero abana bazobatwara bari basanzwe babafise ngaha, ndetse n'umugore wiwe umufasha wiwe azomutwara uwo yari asanzwe afise ngaho. Nuko rero ubuzima bwo mu ngo zanyu mubeho ubuzima mwunze ubumwe neza, kandi namba ntimwigere mugerageza gusambura urugo, ahubwo murukomeze cyane. Nuko musenga Imana, musabe umugisha wayo ngube ku muryango wanyu. Reka tubandanye dusoma ngaha, haravuga hati ntibazoruhira ubusa kandi ntibazovyara abo kugesezwa, kuko bazoba ari uruvyaro jewe Uhoraho nahezagiye bo n'abazobakomokako, maze batarampamagara nzobitaba, kandi bakivuga nzokumva. Imbere yuko batakamba batarahamagara, Imana izokwishura, kandi bataranavuga, Imana izokumva. Ibingira n'umwagazi w'intama bizorishanya, intambwe izorisha ubwatsi nk'inka, kandi umukungugu niwo uzoba ivyo kurya vy'inzoka. Ntibizojyana canke ngo bigire ico vyica ku musozi wanje wera iyo uva ukagera, niko Uhoraho agize. Yesaya nawe nyene aravuga igituma bitazogira ico vyica ku musozi wera w'Imana. Mu kigabane cya 11 ku murongo wa 6 kugeza ku 11 cyangwa ku 12 haravuga hati ibingira rizobana n'umwagazi w'intama, n'ingwe izoryamana n'umwagazi w'impene, n'inyana n'umugunza w'intambwe n'ishuri ishishe bizobana, kandi umwana mutoya niwe azobishorera. Inka izorishanya n'igikoko cyitwa idubu, inka izorishanya n'igikoko cyitwa idubu, izazo zizoryama hamwe, kandi intambwe izorisha ubwatsi nk'inka, nibizoba bikijya abantu. Nuko rero nk'uko umuntu ashobora gukora ku nka iyo ari inka zitekereje, niko bizoba bimeze no ku ntambwe. Nta biteye ubwoba bizoba bikihari, kuko byose bizoba vyahindutse no ku bikoko navyo. Umwana yonka azokinira ku mwobo w'imamba, n'umwana acutse azoshira ukuboko ku mwimba w'imvuvyi, kandi hazoba iki? Imvuvyi ntizojya umwana. Vyose bizoba bimeze nk'ibitungano, vyose bizoba bitekereje ibikoko kugeza ubu ari nyeshamba, canke bikaba ari vyikwega bifise ubumara. Mu nganji y'imyaka 1000 ntibizoba bikimeze gutyo. Hose ku mugwa wanje wera ntihazoba hakiri ibijyana canke ivyica, kuko kumenya Uhoraho kuzoba kuzuye mw'isi nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. Muri Habakuki ikigabane cya 2 murongo wa 14 naho haravuga hati kuko kumenya Uhoraho, kuko kumenya icubahiro c'Uhoraho kuzoba kuzuye mw'isi nk'uko amazi abugereye mu kiyaga, kuko isi izokuba yuzuye ukugaragara k'ubwiza bw'Uhoraho, ubwiza bw'Imana mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa ciwe cyo kwisubiza ivyiwe, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Isi izokuzura ubumenyi
bw'ukuza kwa kabiri kwa Kristo buzoba ari ubumenyi bw'ukugaragara k'ubwiza kw'Imana igaragariye ku isi, ubumenyi buzohabwa abo bose bazoba mu nganji y'imyaka 1000. maze kuri uwo munsi igishizi cya Isayi kizoba gihagaritswe no kubera amoko ibendera. Icyo gisitsi nicyo amahanga azobariritsa, kandi uburuhukiro bwiwe buzogira icyubahiro. Kandi Kristo mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 16 nimurabe uko yivuga, wavuga ko ari we, ati ni jewe munago wo ku gishyitsi cya Dawidi. Uyo niwo munago amahanga azobariritsa, bazobariritsa Kristo, bazobariritsa Kristo, bazorondera Kristo, bizere Kristo mu kuza kwe kwa kabiri. Ni nkuko kandi bazonamenya n'ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, bizere n'ukwabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa ciwe yakoze mu kuza kwe kwa mbere. Kandi kuri uwo munsi umwami Imana azotuma ukuboko ubugira kabiri kugarukana amasigarira y'abantu biwe abazoba bagisigaye, abakure muri Ashuri no muri Egiputa ni Patirosi ni Kushi no muri Elamu ni Shinari ni Hamati no mu bizinga byo mu kiyaga. Kandi azoshingira amahanga ibendera, akoranirize hamwe abari birukanywe bo mu Bisirayeli, akomakomire hamwe abayuda bagiye isabagire abakuye mu mfuruka zine z'isi. Uko niko azohamagara kegeranya 144 by'Abaheburayo. Kandi ivyo bizokorerwa mu gushitswa kw'ibiri muri Yesaya ikigabane cya 59 ku murongo, reka turabe umurongo wa 19 ukabandanya, haravuga hati niho bazokubaha izina ry'Uhoraho uhereye iburengerazuba n'icubahiro ciwe uhereye iyo rirasira, kuko azoza nk'uruzi rusenyerana rukubebwa n'impwemu z'Uhoraho. Iri ni ibendera rikirijwe n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umucunguzi, kandi umucunguzi azoza i Siyoni. Kubo mu ba Yakobo bateye ibitugu ibicumuro, niko Uhoraho agize. Nanje ngiri isezerano nsezeranye nabo, niko Uhoraho agize. Impwemu yanje iri kuri wewe n'amajambo yanje nshize mu kanwa kawe. Ntibizova mu kanwa kawe canke mu kanwa k'abuzukuru bawe canke mu kanwa k'abuzukuruza bawe uhereye none ugashitsa ibihe bidashira, niko Uhoraho agize. Aha turafise ibendera rikirijwe, ari wo munago wo ku gishyitsi cya Dawidi, umunago wo ku gishyitsi cya Isayi. Uwo munago, uwo muzi wa Isayi, uwo munago wa Isayi uzonaga. Uwo ni Kristo, ari we yaje mu myaka 2000 iheze mu gushitsa kukuza kuri we kwa mbere, kandi yaranswe n'ihanga ry'Abaheburayo. Ariko muri kino gihe cy'iherezo mu kuza kwe kwa kabiri azokwakirwa n'ihanga ry'Abaheburayo. Bazoba bariko barakira umunago wo ku gishyitsi cya Dawidi, Yesu Kristo marayika w'isezerano, ku munsi w'iherezo. Ariko arashitsa ukuza kwiwe nk'uko we yabisezeranye, kugira ngo aganze ihanga ry'Abaheburayo, aganze n'ayandi mahanga yose. Nuko rero muri iyi nganji y'imyaka 1000 turashobora kubona yuko hazoba hari ikibanza cy'ahera cyane, arico ikibanza cy'i Yerusalemu. Kandi tuzaba dufise n'ikibanza cy'ahera, ikibanza cyose cya Isirayeli, ariyo ntara izoba irimwo umugwa mukuru w'inganji y'imyaka 1000. Kandi hazoba hari n'ikibanza cyo hanze, ari byo bindi bihugu bisigaye. Nuko rero turashobora kubona ingene ubwo bwami bw'Imana buzoba bugabanganije iyo nganji y'imyaka 1000 ngaha ku isi. Nuko rero ubu turashobora kubona iri banga ry'igicaniro cy'umuringa. Iyo havuzwe igicaniro cy'umuringa, umuringa ushushanya igihano cy'Imana. Icyo nicyo gituma ku gicaniro cy'umuringa hashigwa igikoko
aricyo cyatangwa nk'ikimazi kigatangwa mu gishingo cy'umunyabyaha. Byaba biriko birashushanya yuko igihano cy'Imana cyagwa kuri icyo gikoko, aricyo cyaba cyasubiriye mu gishingo uwo muntu, uwo munyabyaha, kuko ibyaha by'uwo muntu byaba byashyizwe muri icyo gikoko. Nuko rero igikoko cyaronka igihano cy'Imana kandi cyashyigwa ku gicaniro cy'umuringa, nuko kigaturirirwa ngaho. Ibanga ry'igicaniro cy'umuringa aricyo cyari kiri mu kibanza cyo hanze cy'ingoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo. Ubu naho mu ngoro y'Imana aricyo kibanza cyo hanze, uyu mubumbe w'isi bukaba ari n'ubu buringanire buboneka. Icyo kimazi ubu kiri no mu kibanza cyo hanze cy'inganji y'imyaka 1000, ari byo bihugu byose by'abanyamahanga bizokwinjira mu nganji y'imyaka 1000. Turabonye iri banga ry'igicaniro cy'umuringa. Hari hakiriho n'ibindi bintu byinshi ngaha mu ibanga ry'igicaniro cy'umuringa, ariko hamwe n'ibyo twamaze kumva twashoboye kubona yuko ku gicaniro cy'umuringa umuntu aharonkera amahirwe yo kuhashyira ibyaha byiwe. Akabishyira hehe? Agashyira ibyaha byiwe ku gikoko aricyo gisubirira mu gishingo umuntu, kugira ngo gutyo ibyaha by'umuntu vyimurirwe kuri icyo gikoko aricyo gitangwa nk'ikimazi cyoshejwe kubw'ingero y'icyaha ari go rupfu, kugira ngo igihano cy'Imana kize kuri icyo gikoko ahubwo ntikibe ku muntu. Kandi uko niko bimera kuri twebwe dushize ibyaha byacu, tukatura ibyaha byacu tukabyaturira kuri Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana. Kristo ubu tugira mu gishingo, kandi gutyo ibyaha byacu n'ingero y'icyaha, murabona biraheza kikaba cya giciro yatanga apfiriye ku musaraba, mu nyuma akaja ikuzimu. Kandi kugeza ubu icyo kiguzi gihinduka ukuri mu muntu, kigahinduka muri twebwe. Ibyo byose bihinduka ukuri iyo tumwakiriye nk'umucunguzi wacu, tukamwakira nk'umukiza, nk'utubwira mu gishingo. We niwe gakiza kacu, we aratubwira mu gishingo. Kandi igihano cy'Imana cyaje kuri we, nticyaje kuri twebwe, cyaje kuri we kugira ngo twebwe dushobore kubaho ibihe bidashira. Nimurabire ibanga ryose ry'igicaniro cy'umuringa hamwe n'ibintu byose byabera hariya mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana. Kuri jewe ryari ihirwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'igicaniro cy'umuringa aricyo cyari mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana, hanze mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo, kandi cyari no hanze mu ngoro y'Imana, ariyo yahindukiye ukuri mu ngoro y'Imana i Yerusalemu. Icyo kimazi cyahindutse ukuri mu ngoro y'Imana i Yerusalemu igihe Kristo yapfira hanze y'inzitiro impome z'i Yerusalemu. Nuko rero ubu yaraduhaye umugisha ukomeye cyane twebwe twese. Nimuraba ingene mu ngoro y'Imana hari umugisha w'Imana. Iyo ngoro ihari kubw'umugisha wabo bose bafite amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama n'abanditswe mu kindi gice. Ahari abandi bantu bategukira batari abo mu batoranirwa abana b'imfura b'Imana, ariko nabo nyine amazina yabo akaba azogumaho, nuko bakazoba mu nyuma bazoronka uburenganzira bwo kubaho ibihe bidashira. Kristo nabo nyine azobaho ubugingo budashira.
muri ico kibanza abantu bamwe barashobora no gufutwa mu gihe boba bahagurutse kugwanya abatoranijwe n'Imana canke batabafashije mu gihe abatoranijwe b'Imana boba hoba hagize aho bikenerwa ko bafashwa. Ivyo nivyo Kristo yavuze muri wa mugani w'umwami. Muri rwa rubanza umwami yaciriye amahanga, aho yashize iburyo bwiwe intama, ibumoso naho akahashyira impene, aho yabwiye ab'iburyo ati kuko mwabigiriye umwe muri abo bene data, ati naranyotewe mumpa icyo kunywa, ndasonza mumpa icyo kurya. Hari n'ibindi abandanya adondagura. Yaravuze ati mwinjire mu bwami bw'Imana, muraga ubwami mwateguriwe uhereye ku iremwa ry'isi cyangwa uhereye isi itararemwa. Nabo baramubwira bati mbega twakubonye ryari rushonje tugaha ibyo kurya cyangwa unyotewe tukaguha icyo kunywa n'ibindi n'ibindi? We aravuga ati ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, nize mwabigiriye. Kandi ni bande abo bene wabo bato? Ni barumuna ba Yesu Kristo, aribo abagize ishengero rya Yesu Kristo, abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, abogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaba baraturiye ibyaha byabo kuri Kristo no ku kimazi ciwe, kandi Kristo akaba yaradukuye ku ibyaha byacu, kandi abo bararonse mwe wiwe yera, kandi baravutse ubugira kabiri, gutyo bavukiye mu nzu y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo. Abo nibo batoya biwe, abo Kristo avuga ngaha. Mu kindi kibanza naho aravuga ati nzomenyesha bene data izina ryawe, kandi aranavuga ati ehe twe n'abana Imana yampaye. Abo nibo batoya, abo Kristo avuga, aribo bagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo, abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ni vyiza turabonye ibanga ry'igicaniro cy'umuringa kiri mu nzu y'Imana. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi se vubaho kuzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, nuko vuba bapfuye bizeye Kristo bakazuka, natwe abakiriho turi bazima tugahindurwa, nuko tukajanwa mu nzu ya data wacu wo mw'ijuru, mu kibanza cyahera cyane cy'inzu y'Imana, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Kubera ko twari ko turavuga ku gikoko cyaja mu gishingo cy'umuntu, icyo abantu baturira ko ibyaha buri muntu wese nk'umuntu ku giti ciwe, gutyo bakakugwa ko ibyaha byabo bigashyirwa kuri icyo gikoko, nacyo kikishura ivyo vyaha mu gufa gitanzwe nk'ikimazi, nuko mu nyuma kigashyirwa ku gicaniro cy'umuringa kigaturirirwaho. Ubu naho Kristo umucunguzi wacu natwe yarishize ko ibyaha byacu, kandi yarapfiriye ku musaraba i Karuvariyo, yaratanzwe nk'ikimazi ku bwacu. Mbega ibyo byabereye hehe? Ku musaraba. Icyo nicyo kibanza cyatangiwe ko ikimazi cy'ibyaha. Kristo atugiriye mu gishingo, adusubiriye mu gishingo, nuko igihano cy'Imana kiza kuri Yesu Kristo. Byabereye hehe? Ku musaraba. Nuko rero ubu azonatubwira nkawe, kandi yaramaze gutangura icyo gikorwa. Ubu yaramaze kutubwira nkawe mu mubiri wa Teofaniya, yaraduhaye ishusho yiwe mu kwakira mpwemu wiwe yera, nuko gutyo tukaronka umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Kandi ubu azonatugira nkawe mu buryo bufadika, mu kuduha umubiri uhoraho uhawe ubwiza, nuko gutyo mu mwuzuro tuzoba turonse ishusho umubiri wa Teofaniya, turonse na kameremere umubiri ufadika w'umukundo wacu mwami Yesu Kristo. Tuzogira ishusho na kameremere mu mwuzuro nk'ivy'umukundo wacu mwami Yesu Kristo, kandi ivyo nivyo natwe ubwacu twifuza gusa nawe, twifuza kugira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo, kandi ivyo nawe nyene nivyo twifuriza twebwe twese mu mugambi wiwe w'ubucunguzi. Nuko rero twebwe
ubu dufise isezerano ryo gusa nawe, gusa na Kristo. Kandi ku munsi w'iherezo mu kimpumbi kigira indwi niho we yasezeraniye ko abapfuye bizeye Kristo bazozukira mu mibiri ihoraho, natwe abariho turi bazima tugahindurwa, nuko tugasa nawe mu mwuzuro wose. Dufise umubiri wa teofaniya uhoraho, dufise n'imibiri ifadika nayo nyene ihoraho. Nuko hanyuma tuzojana nawe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Tuzomubona ari mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, kuko natwe nyene tuzoba dufise umubiri uhawe ubwiza. Nuko gutyo tuzobana nawe ibihe bidashira, mu nganji y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira, kuko tuzosa nawe. Buri gihe muririmba n'umutima wose n'urukundo rw'Imana, mushimagiza mushira hejuru Imana, muyishimira kubw'imigisha yayo, kandi mu ndirimbo muzirikaniramo igikorwa cy'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo, igikorwa cyo mukuza kwe kwa mbere n'igikorwa cyo mukuza kwe kwa kabiri. Mutangaza iryo banga ryo kuza kwa mbere no kuza kwa kabiri kwa Kristo, kugira ngo gutyo muhimbaze Imana kandi mushimire Kristo umukundwa umucunguzi wacu. Ni vyiza. Imana ibandanye baho mugisha mwese, Imana ibarinde. Nuko tubandanye n'uyu musore Joseph Benjamin Perez.